ubushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguro n'ingenzi bwashimye gushikiriza itangazo ku munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe ingenzi ku isi. Natwe rero tukaba mu gihugu cacu turi mw'iryo shirahamwe mpuzamakungu, arico gituma rero twashimye gusohora rino tangazo. Itangazo rero icivugo c'uyu mwaka w'ibihumbi 2021, umunsi mukuru himbajwe ku civugo kivuga gutya: bukerarugendo ku neza y'iterambere ridakumira. Kw'igenekerezo rya 27 Nyakanga, leta y'u Burundi yama yifatikanya n'ibindi bihugu byo ku isi mu guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe ingenzi. Uyu mwaka tuhimbaza ku civugo ubukerarugendo ku neza y'iterambere ridakumira. Leta y'u Burundi iriko irashira ingufu zitari nke mu guteza imbere iki gisata gisanzwe gifise amahirwe ntangere yo guteza imbere ubutunzi bw'igihugu. Ni muri iyo ntumbero nyene umugambi ngenderwako w'iterambere ry'u Burundi 2018 gushika 2027 utegekanya gutera intege ibijanye n'ubukerarugendo mu gukingira ibidukikije be no gukundisha ba mukerarugendo ibihingurirwa mu Burundi. Ivyo rero bikazotunganywa hisunzwe itunganywa rishasha ry'igisata c'ingenzi, itezwa imbere y'inyubako n'ingoro z'amakoraniro mpuzamakungu zigezweho, eka nizo kwakira mbere n'amahayanishwa zidasigaye inyuma. Ukugumiza ku muzirikanyi akamaro k'igisata c'ingenzi, leta y'u Burundi yarerekanye gushaka kwa politike ko guteza imbere ico gisata mu gutegekanya uburyo Uburundi bwoteza imbere igisata c'ingenzi. Yongera irashiraho itegeko ryorohereza abagwizatunga bifuza gukorera muri ico gisata, baba bo mu Burundi canke mvamakungu. Ako kigoro ka leta y'u Burundi katumye hubakwa amahoteri arenga 500 mu myaka mike. Igitigiri c'amazu yakira ingenzi cavuye ku 87 muri 2010, ico gitigiri gishika ku mahoteri 595 mu mwaka w'2019. Igisata c'ingenzi ni kirumara mu guteza imbere ubutunzi no gutanga akazi. Mu Burundi ubuzi bungana ibice 4.4% bwaratanzwe mu bice bitandukanye bisanzwe bifitaniye ubucuti n'ico gisata. Aha twovuga tuvuye ku burimyi, kuko murazi yuko ingenzi zifungura ibivuye mu burimyi, gutumatumanako, bareza bagatumatumanako amakuru, tutirengagije ivyo kubaka amazu arivyo twari tubabwiye. Duhimbaje rero uyu munsi mukuru mu bihe indwara ya COVID-19 yasinzikaje isi cane mu butunzi bwayo, eka n'igisata c'ingenzi kidasigaye inyuma. Ubushikiranganji rero bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguro n'ingenzi buhamagariye kandi burahimirije abenegihugu b'Abarundi gutemberera igihugu cabo
eka baranahamagariye n'abanyamahanga gutemberera igihugu c'u Burundi bisunze ishusho ndatwa twise visit Burundi, ni ukuvuga temberera Uburundi. Tuboneyeho akanya ko gushimira no gutera intege abikorera utwabo ku ruhara ntangere bariko baraterera mu kugwiza akazi babicishije mu bisata bijanye n'ingenzi. Kubituraba tugiye kurushirizaho guhimiriza ba mukerarugendo ngo batemberere igihugu cacu. Ivyo bikazoca mu kurata ibihingurirwa mu gihugu, tutibagiye guteza imbere ubuhinga mu gutunganya gushasha igisata c'ingenzi no gukarihiriza ubwenge abakozi bo muri ico gisata, guha amahoteri bijya twita inyenyeri, ukubaka ingoro z'amakoraniro mpuzamakungu, ndetse no gutunganya gushasha ibibanza vy'iratiro. Twashaka dusubire kwemeza ko leta y'u Burundi itazokora kugira igisata c'ingenzi mu Burundi gishobore guterera by'ukuri mu iterambere ry'ubutunzi, na cane cane mu kwinjiza amafaranga y'agaciro. Mukaba muzi ko ba mukerarugendo bari mu binjiza amafaranga y'agaciro, gutanga akazi no gutsimbataza amahoro mu Burundi, kuko iyo ba mukerarugendo babaye benshi mu gihugu, ico gihe ishusho y'u Burundi mu bijanye n'amahoro nayone iraheza ikamera neza. Niharambe rero leta y'u Burundi, niharambe iterambere ry'igisata c'ingenzi mu Burundi. Imana ihezagire Uburundi n'abarundi. Murakoze.